kuko nkunda kubivuga iyo umuntu amaze kugira ico kibazo cerekeye kugendana ubumuga bwabo bwavukanye bwabisanganya burasigaye igikomere muri we. Ni muri ubwo rwego Fondation Ngoga Patrick yifuje ko imbere yo kumuha cagihimba mfasha ngingo uwo muntu akwiye kubanza gukira cagikomere. Hello bakunzi ba Black Media, aho muherereye mwese ndabaramukije mu cubahiro canyu, ndabibutsa yuko ndabakunda kandi cyane. Ijwi mwumva rero ni DJ Scott the famous. Ego kuva muri Black Media, ikiganiro mugiye gukurikirana ni ikiganiro c'intahe. Pasi turabaramukije. Amahoro cyane. Mumeze neza? Amahoro turashima namwe nizere ko ari sawa. Ego. Nitwa Nzeyimana Patience. Benshi banze kuri Pacy. Yego. Kubera iki ukwita Pacy kandi numva umengo nibaza ko ari ni abbreviation uko bavuga Pacifique bakavuga Pacy, Patience, Pacy. Yego nibaza ko ari abbreviation sino ni izina ryose uko nsanzwe nitwa Patience ni sawa jene. Yego nkuko nari mejeje kubivuga arongoye association yitwa BAFA. Utubwira BAFA mu majambo yose. BAFA ni mfunyapfunyo yo muri rurimi rw'icongereza. Vuga iyo shirahamwe ya association nyene mu congereza yitwa Burundi Amputee Football Association. Niyo BAFA nyene. Burundi niyo B iva muri Burundi, A iva muri Amputee, F iva muri Football Association, niyo A ya nyuma iva mu Gifaransa ni Association Burundaise de Football des Amputés cyangwa des Handicapés. Hanyuma mu Kirundi ni shirahamwe y'urukino rw'umupira w'amaguru w'abagendana ubumuga. Yego nibyo. Murakoze cyane. Yego ni Nzeyimana Patience canke Pacy. Mu buzima bwiwe asanzwe akora iki? Pacy ni umuntu asanzwe nk'abandi. Mvuze asanzwe no kuvuga ko ndi umuntu nk'abandi, nta particularité nini canke akantu gakomeye cyane no vuga. Imana igira neza nkuko n'abandi bagira neza. Nsanzwe ndi mu cadre de la mairie, ndi pschologue clinicien cyangwa psychothérapeute. Ndi muri Fondation Ngoga Patrick, ndi president w'iyo association y'abakina umupira w'amaguru w'abagendana ubumuga BAFA. Yego ndi umuntu babana neza akunda abantu. Yego hama ndi umupapa umwana umwe yitwa Junior n'umudamu umwe. Nubisubiye gurakeneye identification yari kwiye ndabukiri kandi nagejeje urakoze cyane kumbure ako wishuye ngo kabiko bakabaza kumurikize. Yego mugabo ngira wabibonye imbere. Ama tubwire ko twinjira mu kiganiro nyezina kuri BAFA, Association Burundaise de Football des Handicapés. Yego kubera iki gushinga iyo association? Kubera iki gushinga association? Kubera iki gushinga ishirahamwe ry'abagendana ubumuga? Reka mvuge nti mu Burundi nongeye ko mu Burundi biroshe gusigura. No kuvuga ko ni ishirahamwe ritahahora ubwa mbere. Ni muri rwa rwego rwo gukora ibintu bishasha. Nitwokwama muri vya bindi ndiko ndavuga. Navuze ko iryo shirahamwe ni iryayo bagendana ubumuga, bakina umupira w'amaguru bagendana ubumuga. Mu byo twamenyereye kera twari twaramenyereye yuko abantu mengo mu mico y'ikirundi abarundi n'abantu beza, abarundi n'abantu bari akeya banezererwa abandi n'abantu bakora ivyiza. Mugabo hariho imico itari myiza imwe tuba dukwiye guhindura ya kera canke ama préjugés sinuvukuntu bakivuga mu Kirundi. Tuba dukwiye guhindura aho wasanga umuntu agendana ubumuga umengo, reka ndabivuge muri terme bakoresha mu majambo bakunda gukoresha mu kubivuga, avuga ngo ni kimuga. Ikimuga rero ni ikintu ngira ngo ni ikintu nyene si umuntu, ni ikintu mengo giteretse ahantu wagishize ahantu kiza gusubira kuhava ico kintu ari uko gikuyeho. Mugabo umuntu arashobora kwidegevya, ashaka kuja hara, ashaka kwiyumvira, ashaka gukora. Ni muri urwo rwego rero rwo guhindura ibintu
kubera ko twamaze gufata umuntu agendana ubumuga nk'ikimuga arico kintu atakira umuntu, aho usanga no mu nteguro zimwe zimwe tudaha agaciro dukwiye guha abandi bantu bagendana ubumuga. Rero naho mpera mvuga nti igituma hajeho BAFA, igituma hajeho ishirahamwe ry'abagendana ubumuga, imvo ya mbere no kugira habe ibintu bishasha, ntitwame muri vya bindi vyo kwama dukorera mu vyiyumviro vya kera ko umuntu ari kimuga umengo ntakwiye guhabwa agaciro. Hanyuma imvo ya kabiri ni iciyumviro cavuye muri fondation ngo Patrick, aho wasanga muri fondation wewe mu ntanga gitangura ko ntiyatangwa ishiramwe jewe turi kumwe, mu ntango yatanguye afise intumbero yo gufasha abantu bafise ibibazo vy'ingingo, ibihimba vy'umubiri, amaguru, amaboko bitameze neza. Hanyuma amaze kubakira asanga abantu yakira wewe objectif intumbero yiwe niyo kubafasha, umunezero wewe no kubaho kuguru ikintu gishobora kumufasha kugira ngo atambuke bitamugoye cyane. Yego ntutambuka neza 100% nk'abandi, mugabo naho yobaka 30% naho vyo mugabo gashobora gutambuka. Yego ukuboko hari bitameze neza, mugabo uwo munezero wewe kaba wuko yo gufasha basi ugashobora kwambara ishati gafata ugafunga igifungo neza. Ariko amaze gutangara kwakira abo bantu harageze igihe babandi yakira asanga umubabaro wabo atari uwo kuba adafise ukuboko gusa, ahubwo umubabaro urengeye ivyo, kuko hari abo yaha ico gihimba mfasha ngingo mugabo ntahinduke ntatambuke kandi bamuhaye ico mufasha gutambuka, ntakora ikintu kandi bari bamuhaye akantu kare kumufasha koroherwa mu gukora ikintu kanaka. Niho rero mu nyuma twahura tumaze gutangura kuganira ko twahura mu bintu byinshi, twasanze dufise umuhamagaro umwe wo kwitaho abantu bikenewe ko bitabwaho, abantu bari vulnerable, ndabivuga mu gifaransa ngene byumvikana, bari mu buryo bwinshi. Hari abafise ibibazo mu miryango, hariho abatwa, hariho ibikura abo twita ibikuri, hariho abanyamwema, hari abantu menga abantu bigijeyo. Jewe rero nkurana uwo mutima wo kumva ko nkunza abantu, mbere reka nongere ko nanje haragera igihe ndagira accident mba nanje ugendana ubumuga. Hanyuma kumbura afise umutima wo kwitaho abandi, kumbura urabibayemwo, kumbure biragutumye cyane winjira ukumva ko hari ico nakwiye gukora. Niho rero twicaranye twasanze hari abantu bakeneye akandi kantu ko kwitabwaho mu nyifato no mu isanamitima. Nk'umupschologue clinicien numva muri rwego rwo kwitaho abo bantu mengo ntibitaweho uko bikwiriye, apana na leta mugabo ikibano tubayemo bwa mbere, kuko leta ikorera ku byo twebwe turiko turabamwo mu kibano. Tuyibwiye duti twe dukeneye amazi, zana ayo mazi. Tuyibwiye duti twe turiko turarenganywa, iza ku intervene kugira ngo abari ko arenganywa areka kurenganya. Ni muri ubwo buryo rero tumaze kwegera bantu baronka bya bihimba fata ngingo tukabaganiriza, twasanze bari bakeneye ikindi kintu gifasha ivyo bihimba fasha ngingo bamuhaye. Rero tumaze kubitaho kiri batoya, abajene kuva ku myaka 16 kuduga wanashaka, babahungu n'abakobwa, abamama n'abapapa, waganira nabo ugasanga hari ukubwira ati jewe wapi oya aho mbaye mu kibano nta kigenda, ivyo nahora nkora, bamwe muri bo bakatubwira ati jewe nahora nkina umupira neza cyane. Hanyuma nk'abantu bazi umupira icari cyo jewe narokinye nkiri mutoya, ndakina no mu ekipa atandukanye, vyaranyoreheye cyane. Turiko turavugana na Patrick koriyanta abo bantu kubafasha kubatorera ico bokora mu gihe wamuganirije, wamenye ivyo yanka, wamenye ivyo akunda, wamenye ivyo munezereza kugira ngo nawe yumve ko ari umuntu nk'abandi. Kuko nkunda kubivuga, iyo umuntu amaze kugira ico kibazo cerekeye kugendana ubumuga bwabo bwavukanye bwabisanganya burasigaye igikomere muri we. Ni muri ubwo rwego fondation ngo Patrick yifuje ko imbere yo kumuha cagihimba mfasha ngingo, uwo muntu akwiye kubanza gukira cagikomere, arije gukira igikomere agahabwa cagihimba. Tuganirije abantu rero hari habo twasanze bakunda umupira, tugize ngo turabaza iyo tubajana kugira ngo kameme nabo bamere nk'abandi bantu, dusanga nta hariho mu Burundi, nta hantu na hamwe hari umupira wagendana ubumuga butandukanye bashobora gukina umupira w'amaguru.
yego hariyo bita volley sitting volleyball bakina bicaye iyo yaratanguye ubu twohura n'ukundi iyo twoca tumenye tumurongika ni muri iyo ntango wanashaka simba naye n'ibindi bikurikira ngarukirizaho ni havuye ico ciyumvira cuko muri fondation hari abo batubwira ati jewe ntuntware mu mupira mere mfashe umutahe ndandaza ntwara kudandaza amayinite ntwara mugabo twarakozwe ko cyane n'abantu batubwira ati jewe mfasha nikiri mu mupira